ijambo mfise mu mutima nshaka ko tuganira ni ijambo rivuga ku vyerekeye Imana yonyene niyo ishobora guproduiza ubuzima bwayo muri wewe. Yesu ashimwe. Imana yonyene niyo yonyene ishobora guproduiza, ishobora gushira ubuzima bwayo muri wewe. Reka nsome kwanza Ivyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 15 haravuga ngo, amaze kurota izo nzozi duca turondera ingene tuja i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Nuko tuvuduka i Tirowa mu bwato, turaramiriza tuja i Samatirake. Bukeye bwaho dushika i Neapoli. Tuvuyeyo dushika i Filipi, igisagara c'i Makedoniya gikuru muri yo ntara, cubatswe n'Abaroma. Tumara iminsi turi muri ico gisagara. Ku munsi w'isabato turagenda turenga irembo ry'igisagara, tuja ku ruzi dukeka ko habaya hahora hasengerwa. Turicara tuyaga n'abagore bahakoraniye. Umugore umwe yitwa Ludiya, umudandaza w'impuzu z'inyambarabami wo mu gisagara cy'i Tuwatira, yubaha Imana, aratwumviriza. Umwami Yesu amwugurura umutima kugira ngo awushire kuvyo Paulo avuga. Amaze kubatirizanywa nabo mu nzu yiwe, aratwinginga atasangwa mubonye nduwizeye umwami Yesu, ni muzi wanje musembereho, aratugobera. Haleluya. Yesu ashimwe. Nkuko navuze ni ijambo numva nshaka gudusangire muri kino gitondo, ijambo rivuga ngo ni Imana yonyene ishobora guproduiza ubuzima bwayo muri wowe. Imana niyo yonyene ishobora kuzana ubuzima bwayo muri wowe. Reka nkwereke, naho igiti civoka cyo kwiyumvira yuko gishaka kwama imyembe, ntibishobora gukunda. Reka ndakubwire, naho cyo bishaka gute ari igiti civoka ngo gishobore kwama imyembe, ntibikunda. Kubera iki? Kuko igiti civoka iminsi yose kizokwama iba amavoka, n'imyembe izokwama iva ku giti c'imyembe. Bishoboka gusa igihe ivoka yahindutse umwembe. Okay? Ivyo turazi yuko mu buryo buri naturel bidashukunda. Siko? Niko nshaka no kuvuga kuvyerekeye ukungene kenshi hari ukungene dushaka kubaho ubuzima buhimbara Imana, ariko kandi tutazi yuko kugira ngo bikunde ubuzima dushaka kubaho, dushobore kububaho, bukwiye kuba ari ubuzima busanzwe buri muri twebwe. Haleluya. Ntidushobora kubaho ubuzima tudafise. Ntidushobora kuba kwera cyangwa kwama imyembe turi amavoka. Ntidushobora kubaho ubuzima buhimbara Imana twebwe ubwacu ubwo buzima butaturimo. Kandi hari uburyo ubwo buzima buza muri twebwe. Kugira ngo bikunde ubwo buzima buze muri twebwe, nahangaha nari ndimo kuvuga ni Imana yonyene ishobora kuzana ubwo buzima muri twebwe, igatuma ubwo buzima buba muri twebwe. Haleluya. Amen. Ni Imana yonyene ishobora kubikora. Jewe ntavyo nokora muri jewe, nkuko nawe atavyo wokora muri wowe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Shaka yuko turabira hamwe muri iki gisomwa twasomye amajambo ashobora kudufasha kugenda dutahura neza. Icyambere, hari ibintu bibiri nshaka yuko tubona. Imana irico duhagaze kuri ano majambo abiri.
kuri ano majambo twasomye. Icya mbere tubona Imana ivuga yuko irico cyangwa icyo tubona ku byerekeye Imana muri ano majambo twasomye ni ijambo twasomye mu gice mu murongo wa 10, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo tumenye yuko Imana iturongoreye kujya i Makedoniya. Icya mbere shaka yuko umuntu wese amenya nuko ubuzima bwawe iyo burongowe n'Imana buba bufise intumbero runaka bugira bushitse. Shaka ndakubwira yuko Imana irafise ubushobozi bwo kurongora ubuzima bwawe. Hari igihe kenshi iyo tugerageze kuvuga ku bintu byinshi bitandukanye birongora ubuzima bw'umuntu, turagerageza gukora ku bintu hirya no hino, ariko reka ndakubwire kimwe mu bintu birongora ubuzima bw'umuntu ni umuntu ubwiwe. Kenshi tugira tendance yo kwirongora. Iyo tuvuga kwirongora tugira tendance yo gukora ibintu uko twebwe tubishaka, tugakora ibintu uko twebwe tuvyumva, tugakora ibintu bihwanye n'inyungu tubona tuza gukura muri ivyo bintu. Ariko reka ndakubwira yuko Imana nayo ifise ubushobozi bwo kurongora ubuzima bwawe, kandi iyo Imana iri kwirongora ubuzima bwawe hari ikintu runaka ibishaka gukora biciye mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Paulo nabo bari kumwe barongorwa n'Imana kugira ngo baje i Makedoniya. Uri kurasoma muri iki gice urabona ukungene bagize tendance kenshi yo kujya ahantu runaka hatandukanye, ariko Imana ikaguma ibankira kujya aho bo bumva yuko bashaka kujya, kuko iyo yari ifise aho ishaka yuko bajya. Haleluya. Hariyo imigambi bari bafise, hariyo ivyumviro bari bafise, kandi reka ndakubwire ivyumviro n'imigambi bari bafise ntabwo vyari bibi, vyari vyiza, kuko d'une part bashaka kujya ahantu runaka ngo bagiye kuvuga ubutumwa. Ariko Imana naho mu buryo bumwe biboneka yuko ari vyiza, Imana ikabankira. Ni iki kintu cya mbere nshaka yuko dutahura yuko Imana irarongora ubuzima bwacu, kandi reka ndakubwira yuko hariho n'ibintu bishobora kuba ari vyiza kuri twebwe, reka ndakubwire binaboneka yuko ari vyiza no ku Mana, ariko Imana ikavyanga. Niyo mpamvu dukwiye kuba turi abantu bari sensible kuko Imana iri kwiratujyanamo aho Imana ishaka yuko tujya, kuko ubuzima bwacu ibufise kw'intumbero. Reka ndakubwire muri ubu buryo ntabwo ari intumbero gusa yo kubw'icubahiro cyayo, ariko reka ndakubwire yuko no kubaho neza kwacu guhagaze kuko ngene twemera kurongorwa n'Imana. Paulo nabo bari kumwe batahura yuko Imana iri kwirababwira ngo muve aho muri rero muji Makedoniya. Abakabiri mbona muri iki gisomwa n'akarorero k'abantu barongowe n'Imana n'abantu bari bagiye gusenga. Uri kurasoma bamaze gushika i Makedoniya, abantu ba mbere bagiranye contact nabo n'abantu basohotse mu gisagara baja hanze y'igisagara ahantu bari basanzwe bazi yuko bakoranira kugira ngo basenge. Reka ndakubwira wowe wibaza yuko uri ngaho kubera yuko ari kwa Mungu. Ushobora kuba wibaza yuko kubera yuko ukwiye gusenga, kuko hariho igihe abantu basenga bati kameme rikwifuza yuko nsenga kugira ngo Imana ntizimpane, basi n'imiburiburi ndayiha umunsi umwe mu ndwi wo kujya gusenga. Ariko reka ndakubwire yuko no kubaho kwawe ngaha impamvu ishobora kuba yaguteye kuba hano yose, umenye yuko Imana yakuzanye ngaha. Imana irarongora ubuzima bwacu. Imana irafise ubushobozi bwo kurongora ubuzima bwacu. Shaka yuko utahura yuko aho uba uri ari icyo Imana ibishaka gukora kubw'ubuzima bwawe. Kubera iki mbega Imana ishobora kuturongorera mu kibanza izi yuko dushobora kumva ikintu kizima gishobora kugira icyo kimaziye ubuzima bwacu. Reka ndakubwire ni iki kintu kimwe kugira ngo umuntu wese atahure. Imana yama yashimye yuko uba ngaha buri wa Mungu. Reka ndakubwire canke ube uri ahandi hose, ariko baba bariko baravuga izina ryayo, baba bariko baravuga ijambo ryayo, kugira ngo utahure yuko
imana igukunda kandi yuko ikwitwararitse, kugira ngo wame wumva yuko Yesu Kristo yaje kugira ngo ashobore kukudemontra urukundo imana ikunda ubuzima bwawe. Ntabwo ari azar kugira ngo ushobore kuba mu kibanza nk'iki kivugirwamo icyo imana yakoze n'icyo imana iri cyo ku buzima bwawe. Nuko imana ibishaka yuko umenya yuko hari icyo yakoze biciye muri Yesu Kristo, kandi yuko icyo Yesu yakoze nicyo cyonyine gihagije kugira ngo bikunde ubuzima bwanje n'ubwawe bishobore gusubira kunywana n'Imana. Mwene data, ndabivuge kandi ndabisubiramo muri ubu buryo. Icyo Yesu yakoze cyonyine nicyo cyonyine gifise ubushobozi bwo gusubira guhuza umuntu n'Imana. Umuntu ntashobora kwihuza n'Imana. Umuntu ntacyo ashobora gukora kugira ngo bikunde ashobore kunywana n'Imana. Icya kabiri, muri iki gisomo twasomye cyerekana icyo Imana iri cyo. Hirya y'uko Imana irongora ubuzima bwacu, icya kabiri ni uko Imana niyo yugurura imitima yacu. Sinzi uko mu Kirundi bavuze, ariko reka ndarisome neza iri jambo numve. Ku murongo wa 15 bavuga ngo, umurongo wa 14, ngo Yesu amwugurura umutima. Okay, ni iryo jambo nyene ko mu Cyongereza bavuga to open. Okay, Imana niyo yugurura umutima wawe. Reka ndakubwira yuko hari igihe twibaza yuko ari ibintu twigirisha, hari igihe twibaza yuko ari ibintu biva mu bigumbagumba vyacu, ariko reka ndakubwira yuko Imana niyo ikora ku mutima w'umuntu kugira ngo bikunde icyo Imana ishaka kuzana mu mutima wiwe cyangwa mu buzima bwiwe gishobore kwinjiramo. Ntabwo ari ubwenge bw'umwana w'umuntu. Reka ndakwereke, des fois turanategura ubuhinga, tukiga n'ubuhinga bwo gukominika ubutumwa bwiza kugira ngo twumvishe abantu neza icyo Imana ishaka ku buzima bwabo, kugira ngo turebe yuko impinduka yoza mu buzima bwabo. Ariko reka ndakubwire yuko Imana niyo ikora ku buzima bw'umuntu, uwo muntu akareponda ku muhamagaro wayo. Mvuge muri ubu buryo bundi, impamvu tuzokwama tuvuga icyo tuzi yuko Imana yakoze n'icyo tuzi yuko Imana igambiriye gukora mu buzima bwawe, nuko tuzi yuko Imana iri kwirakora mu mitima y'abantu kugira ngo bashobore kugurura imitima yabo. Imana igira icyo ikoze. Rimwe Yesu yaravuze ngo, abaza kuri jewe bose ntibapfa kwizana. Ntawuza kuri jewe juste kuza gusa. Data aba yagize icyo akoze ku buzima bwiwe. Data ariko arahamagara, ariko arakwega abantu, ariko arashaka abantu baze kuri jewe. Kandi avuga ati, abo baje kuri jewe bamenye neza yuko atagishobora na rimwe kuzobakura mu biganza byanje. Data niwe yugurura imitima y'abantu kugira ngo iyo umuntu yareponze ku muhamagaro w'Imana ajye mu kibanza aho atakintu na kimwe gishobora gusubira kumukuramo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Nicyo gituma n'ikindi gihe Yesu kandi yavuze, avuga ku byerekeye intama ziwe, avuga ngo intama zanje zirumva ijwi ryanje, intama zanje zirazi ijwi ryanje, iyo ndazihamagaye zirankurikira. Yesu ashimwe cyane. Ndiko ndavuga nti, ndazi yuko hariho abantu bari muri kino kibanza Imana iri kwirahamagara, Imana iri kwirugurura imitima yabo kugira ngo bakurikire ijwi ry'umwungere wabo. Aravuga ngo iyo zije, izi ngizi ndaziturutsa, zironka ubwatsi butotahaye, zijya hari amazi adasuma. Izi ngizi mbana nazo no mu gihe ziba ziciye mu mwonga w'igitutu cy'urupfu, mba ndi kumwe nazo. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu ukwama tuvuga iminsi yose ni ukugira ngo abantu bumve yuko Imana iri kwirakomanga,
imana iri kwirahamagara, imana iri kwiratumira, imana iri kwirugurura imitima y'abantu kugira ngo bareponde ku cyo yamaze gukora muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Igikorwa cyakozwe na Yesu Kristo kirahagije. Iyo umuntu areponze, iyo umuntu yitabiriye kuri uwo muhamagaro, iyo umuntu yakiriye uyu muntu, ubuzima bwe burahinduka. Ikaza kubwira uburyo bumwe bwo kureponda, uburyo bumwe bwo kwakira, uburyo bumwe bwo kwitabira uwo muhamagaro, nubwo Yohana avuga igihe yanditse mu gice cya mbere umurongo wa 12 ngo ariko abamwakiriye bose. Uri kurasoma ku murongo wa 11 havuga ngo yaje kubiwe. Kenshi iyo abantu bariko bariga ivya theology bahagarara kuri iki kintu bavuga ngo umurongo wa 11 iyo uri kuravuga ngo yaje kubiwe yari ariko aravuga Abisirayeli. Ariko reka ndakubwira uko jewe ndavyumva. Okay? Abateoloje murantunga. Ntabwo ariko aravuga Abisirayeli gusa, ariko aravuga ikiremwa muntu. Kubera iki kiremwa muntu? Kubera yuko icyambere n'abantu yiremeye mu ishusho yayo kandi abarema kubw'intumbero yiwe. Rero yaje kubiwe. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, yaje yambaye umubiri apana w'Abisirayeli, yaje yambaye umubiri w'abari mu isi wose. Na wowe urimo, yaje kubiwe. Ni yaje gusa kubw'Abisirayeli, yaje kubw'abari mu isi bose. Rero akavuga ngo ariko baramwanga. Umurongo wa 12 ugacuvuga ngo ariko naho bamwanse abamwakiriye bose, bose atarabo mu Bisirayeli gusa ariko bo mu isi yose, abamwakiriye bose, bose atanumwe avuyemo, bose na wowe nanje turimo, bose udahagaze ku gatumba uvako, udahagaze ku mashuri wize, udahagaze ku buryo ufise, udahagaze ku byo ushoboye n'ibyo udashoboye, udahagaze ku kungana uri mwiza cyangwa ku kungana uri mubi, bose kubera iki bose? Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, bose atanumwe avuyemo. Niyo mpamvu yaje kubwa bose. Niyo mpamvu abamwakiriye rero bose, muri abo bose icyaha cyabatandukanije n'Imana yarahinduye stati yabo. Abangaba abahindura kuba abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bose bamwakiriye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uri kurasoma neza mu Kirundi havuga gutya ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Uburyo bwo kwakira, uburyo bwo kureponda, uburyo bwo kwitabira ni bumwe gusa: kwizera. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwire, iyo dushaka kuvuga ku byerekeye kwizera iki ngavyo dufata umwanya utari mutoya. Niyo mpamvu ndabatumiye kugira ngo igihe cyose hazovugwa yuko hari inyigisho zidufasha gutahura ijambo ry'Imana no gukura mu ijambo ry'Imana, muratumiwe. Kuko hari ikibazo iyo tuko tuvuga ngo abamwizeye bose tugarukirizaho ariko tutazi neza uwo twizeye uwo ari we. Imana dufashe cyane. Ariko reka ndakubwire yuko kuba ari Imana muri kamere kiwe yiyambuye ubwiza n'icubahiro, yemera kuza mu isi afise intumbero imwe, kugira ngo ni wamwizera ubabarirwe ibyaha byawe, wambike ukugoroka kuva ku Mana, ucike umwana w'Imana. Ibi nivyo avuga Petero yandika mu cyeto cyo cya 2 gice cya mbere umurongo wa 4, avuga ngo yaraduhaye gusangira nawe akameremere kiwe. Mu yindi vugo aduha ubugingo bwiwe, aduha kameremere yiwe, aduha icyo turi cyo, aradukominika icyo ari cyo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iki nico yakoze. Nico Imana yifuza yuko umuntu wese amenya. Niyo mpamvu tutazokwigera duhagarika kuvuga. Imana iri kwirakora ku mutima wawe kugira ngo nibugurura
ushobore guhinduka, ushobore guhabwa icyo Imana yateguye guha abazomwakira bose muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Shaka mvuga ikindi kintu rero cya kabiri, icyo Imana ituvuga ko rero, okay? Shaka rero turabe icyo Imana, twabonye icyo Imana ivuga, icyo ijambo ry'Imana itwereka Imana ikora, ariko kandi ndashaka ko muri iyi mirongo turabira hamwe icyo Imana rero ivuga kuri twebwe, icyo Imana iri kwiratubwira. Icya mbere ni kuri uriya murongo nyene wa 10, aho ijambo ry'Imana ryavuze ngo tumenye yuko Imana iri kwiraturongorera kujya ahantu twari twiteguye gufata urwo rugendo. Yesu ashimwe cyane. Kuba iminsi yose witeguye gukora icyo ijambo ry'Imana riguhamagarira gukora. Reka mvuge kuri iki kintu gatoya. Ingorane kenshi dufise nuko turaba uduhagaze imbere ariko aravuga, tutaraba icyo ijambo ry'Imana rivuga biciye muri uwo muntu. Kenshi turaba ninde amagaze imbere ariko aravuga. Biroroshe cyane kwakira ivyo umuntu avuga bivanye n'igicapo ufise kuri uwo muntu. Biroroshe cyane iyo umuntu aguhagaze imbere umwemera kwakira ivyo avuga. Ariko reka ndakubwire yuko urashobora kwakira umuntu utakiriye ijambo Imana yarungikanye uwo muntu. Kandi reka ndakubwire yuko urashobora kutakira umuntu ukanahusha icyo Imana yarungikanye uwo muntu kubw'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu dukwiye kumenya yuko icyo ijambo ry'Imana rivuga nkwiye kuba ndi tayari kugikora. Ibi navyo si ibintu umuntu yovuga vyose ngaha ngo abiheze, ariko reka ndakubwire ikintu kimwe n'iki. Icya mbere ni uko umenya yuko naho ijambo ry'Imana riduhamagarira kugira inyifato runaka cyangwa kugira icyo dukoze bihwanye n'uko rivuga, ntabwo bisobanura yuko igihe cyose dushoboye turi capable gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu igihe cyose Imana iduhamagarira gukora icyo ishaka, inaduha ubuntu budushoboza gukora icyo yo ishaka. Ariko mbega ndi tayari, mbega uri tayari kumvira icyo Imana iguhamagarira gukora mu buzima bwawe? Kandi reka ndakubwira yuko ntibinashoboka yuko umuntu umutima we uba witeguye gukora icyo Imana imuhamagarira igihe cyose uyu muntu atari mu migenderanire n'Imana. Kandi imigenderanire yacu n'Imana itangurira aho mpejeje kuvuga, aho umuntu aba yitabiriye umuhamagaro w'Imana ku buzima bwiwe. Ahangaha niho ubuzima bw'umuntu butangurira kujya mu migenderanire n'Imana, kuko niho honyene haba reconciliation hagati y'umuntu n'Imana. Ugusubira kunywana hagati y'umuntu n'Imana bitangura gusa igihe umuntu yitabiriye umuhamagaro w'Imana mu kwizera Yesu Kristo. Icyo nicyo twita ukwizera guhesha umuntu agakiza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hirya yo kwitabira cyangwa hirya yo kuba tayari, yo kuba witeguye, yo kuba ready kugira ngo ukore icyo ijambo ry'Imana riguhamagarira gukora, nshaka yuko turaba gatoya ku kindi kintu twasomye ngaha. Icya kabiri nshaka kuvuga ni abarondera Imana bose, abarondera Imana bose bazokwama baronka akaryo, bazokwama baronka uburyo bubashoboza kuba mu kibanza cyo guhura n'Imana. Umuntu ashaka Imana wese, umuntu intumbero yiwe ari Imana, uyu muntu azokwama igihe cyose afise uburyo bumutuma aba mu kibanza cyo kugirana ikiganiro n'Imana yiwe.
cyo kumva icyo Imana ivugana n'ubuzima bwiwe. Haleluya. Reka mvuge gatoya kuri Lydia. Muri iki gisomwa cyacu twasomye umudamu yitwa Lydia. Navuze mvuge kuri Lydia ncanibuka yuko dufise Lydia, ariko reka specifie neza. Twasomye umudamu yitwa Lydia muri iki gisomwa cyacu. Ibintu bike nshaka yuko tubona ngaha nibiki. Nuko Paulo nabo bari kumwe basohotse igisagara bagiye ahantu bibaza yuko abantu bahura bagasenga. Bagiye ahantu basanga hariho abantu koko bahakoraniye b'abadamu. Ariko hari ibintu nshaka yuko twiyumviraho gatoya. Icyambere nshaka yuko tubona niki. Uko bimeze niki. Kubera iki? Ubundi aho Paulo yashikaga hose agiye kuvuga ubutumwa, ikibanza yashikagamo ikintu cyambere yaronderaga isinagogi. Yaronderaga inzu abayuda bakoraniramo kugira ngo basenge, ariko kandi kugira ngo banibukanye icyo amategeko n'isezerano rya kera rivuga ku buzima bwabo. Ahantu hose Paulo yashikaga ubwa mbere nicyo kibanza yaronderaga. Ariko muri Filipi ntabwo icyo kibanza gihari. Kubera iki? Kuko muri Filipi igisagara cya Filipi hariho abayuda bakeya cyane, kandi kugira ngo bashobore kubaka isinagogi byasabaga yuko baba bari mu gitigiri runaka. Bashikanye icyo gitigiri niho honyine bashoboraga gutangura isinagogi. Ariko iyo hatariho isinagogi bacaga barondera ikibanza bakazoja bahuriramo kugira ngo basenge. Rero muri iki gisagara cya Filipi bari oblige gusohoka bakava mu gisagara cya Filipi bakaja hanze y'igisagara kugira ngo abariho bahurira basenge. Rero Paulo abasanga aho ngaho. Ariko rero nagize ikibazo ndimo kwiyumvira kuri iki kintu. Ikibazo cya mbere nagize niki. Paulo asanga hariho abadamu bahakoraniye kubw'iyo mpamvu yo gusenga, ariko n'abagabo bahari. Wibuke ni ku isabato. Isabato umuyahudi wese aho yavaga akagera yarahagarikaga ivy'iwe vyose kubw'impamvu yo kubahiriza itegeko ry'Imana, akaja ahantu bakoraniye n'abandi kugira ngo basenge bibukanye icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ariko igitangaje nuko muri iki gisagara cya Filipi abagore gusa nibo bagiye gusenga, nta mugabo n'umwe yagiye gusenga. Mbega abagabo bagiye he? Mbariza umugabo akuri ruhande ati wowe ufite icyumviro cyawo baba bagiye. Kuraba match. Okay, muri kiriya gihe cya kera nta football nk'iyi yacu bari bafise. Naho bari bafise ayandi maje bakinaga. Ariko cyumviro niki. Nagiye gutahura yuko abagabo n'abashakashatsi bukungene botunga imiryango yabo. Kandi nimba hari ikintu kimwe cyiza gihari nuko abagabo bakora cyane kugira ngo bafate en charge imiryango yabo. Iki nshaka yuko mucumva ijambo ry'Imana riragwanya ubunebwe. Rishaka yuko abantu bakora kandi bagakoresha ingufu zabo. Kubera iki? Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uruhongore atanka zirimo, ubwo ruhongore ruba ruri propre. Ahantu atanguvu zihari zikoreshwa kugira ngo habeho umwimbu, aho hantu haba hasukuye. Okay? Nimba abagabo badakora, mu yindi mvugo inzu zabo nta kintu kizoba kirimo, muzokena. Niyo mpamvu abagabo bakwiye gukora cyane. Ariko kandi ikintu kimwe ntahura ngaha nuko naho abantu bahamagariwe gukora cyane, hari ikintu aba bantu bari batakaje cyo gutahura yuko ubuzima bwabo buri mu biganza by'Imana, kandi yuko
ni imana iha umuntu faveri, iha umuntu, itonesha umuntu. Ni imana iha uturyo umuntu kugira ngo akore kandi bikunde bicemo ashike ku ntumbero yari afise. Abantu bari batakaje gutahura yuko ni imana iha inkomezi umuntu zo gukora akaronka umwimbu. Niyo mpamvu n'igihe abantu bavuga ngo iki ni igihe cyashinzwe cy'uko duhagarika ibyacu byose kugira ngo dukoranire hamwe, kugira ngo dusenge, dushime Imana, tuyinezererwe ivyo yadukoreye, hama tunayereke ibikitugoye, ivyo dushaka gushikako, tunumvirize ubwenge bwayo budushoboza kumenya uko twifata igihe tuzoba turi aho hanze. Abantu ivyo babishira ku ruhande, hanyuma abadamu bonyene nibo basigaye baja gusenga. Ufate ibi birantahuza impamvu i Filipi ata sinagogi yari ihari. Kuko ni bande bari gutuma isinagogi iba nimba abari bagiye gusenga, abari bakwiye kuba bagiye gusenga batakija gusenga? Niyihe mpamvu yatumye ubuzima bwabo bumera gutyo? Reka ndakubwire, i Filipi ntabwo ari hafi y'i Yerusalemu, ni kure cyane y'i Yerusalemu. Kumbure distance y'iwabo naho bari yatumye badendebukirwa. Ariko kandi ndabona yuko n'abantu bibajije yuko Imana ariyo mu kibanza, batsiyumviriye yuko Imana iri hose kandi ikeneye kugiranira imigenderanire n'umuntu wese aho aba ari hose. Imana siyo mu bibanza. Ibi reka ndakubwire, hariho n'igihe kenshi ndakubwire yuko twibaza yuko tuje guhura n'Imana ngaha, hanyuma ngaha Imana ntigire icyo inakora, ntigire icyo inavuga, kuko Imana ikurindiriye hariya hanze ahuri, kuko ikeneye yuko mugiranira imigenderanire iri personnel, wowe nayo ku giti cyawe, bitavanye n'ikibanza, bitavanye na distance yaho umenyereye yuko Imana yigaragariza. Rimwe Yesu umusamariyakazi aza kuri we, bariko baraganira, ambwira ati yumviriza, muga Abayuda muvuga yuko ngo ahantu hakwiye gusengerwa ni Yerusalemu, ni kuri Life Center hariya nyene hariya. Hanyuma natwe twifitiye akumba kacu k'amahombi ngaha kuri uyu musozi Gerizimu. Ubona gute? Ninde munyakuri hagati yacu namwe? Yesu ambwira ati ibihe byararenganye, kuja Yerusalemu nta kibazo kirimo, ariko icyambere ukwiye kumenya nuko Uwimana iri kwirarondera nuwo igiranirana nawe imigenderanire ku giti ciwe ahari hose, umwanya wari wo wose. Umuntu amenye yuko igihe cyose ashize umutima we kurondera Imana, Imana iri kumwe nawe. Imana dufashe cyane. Reka ndakubwire, ntacyo bitwaye situation ushobora kuba urimo yose, ni wumva mu mutima wawe yuko ari Imana urondera, Imana iri disponible kugira ngo ikwihishurire. Haleluya. Ibi nivyo mbona ukungena Imana yabujije Paulo kujya haja hose, ariko ikamujana i Filipi. Naho abagabo batagishaka kumbona, ariko hariho abagore bakirondera ukungene bakorana kugira ngo bavugane nanje. Hariho abantu imitima yabo igikeneye kumva icyo mvuga ku buzima bwabo. Haleluya. Muri iki gisagara rero niho yahuye, aho nyene muri ico kibanza ahurayo n'umugore yitwa Lydia. Rero nshaka yuko murabika ikintu. Lydia yari umu business woman, yari umudamu azi kurondera igiceri, yari umudamu azi gukora, yari umudamu azi gukora. Ninavuga abadamu bazi gukora, nibaza yuko abazi igice cya 31 cy'igitabo cy'imigani batahura icyo ndiko ndavuga. Siko abazi, abamaze gusoma icyo gice cya 31 barazi icyo ndiko ndavuga. Lydia
yari umudamu azi gukora. Reka ndakubwire, bizinesi yiwe ntiyari yarupigapiga, ntiyarondeza. Ndavuze nti ntiyarondeza. Ntibyari bya bindi byo muntu yakubititse, abati kuko nakubititse reka nje gusenga. Yari azi kurondera igiceri kandi yaragifise. Bizinesi yiwe yari bizinesi yo kudandaza impuzu z'inyambara abami. Apana z'inyambara n'importe qui. Z'inyambara, uca wumva bizinesi yiwe uko yari imeze. Mu yindi vugo, c'est pas n'importe qui yinjiraga mu imangazini yiwe. Ntabwo ari we wese yatumberaga imangazini ya Lydia. Kubera yuko muri mangazini ya Lydia ukwiye kuba wiyemera ku giceri kugira ngo usohokane impuzu yo. Okay? Kenshi hari igihe nca ahantu, urazi kera turi ku ishuri twavyitaga koza amaso. Nigaga muri interna nyene tubohewe ahantu, kandi interna la majorité bari abahungu, hanyuma abakobwa bari bashika nka 25. Uco wibaza interna y'abahungu majana ngahe, abakobwa 25. Sasa hakagera igihe dukina match, ishuri ryacu rigakina n'indi shuri. Iryo shuri rero rikaba rigizwe n'abakobwa benshi kurusha abahungu. Rero bagaca baza gufana ekipe yabo ku ishuri. Wafaga kumva umuntu atangiye gusemera ngo skula macho. Ni mwoza amaso, hari ibintu mutamenyereye kubona bije. Ilfo yuko mutangura gukuraho, mutangura kubona ivyo vyiza bindi mutamenyereye kubona ngahi wanyu. Sasa ari genja nca mu gisagara nkabona ikintu nafuka na skula tu macho. Ariko kandi nabani ahangaha ni kupita tunaendelea. Jua nini? Reka ndakubwire, hariho ahantu ata n'importe qui apfa kwinjiramo bihwanye niyo business uko imeze. Siko se? Niko vyari biri kuri Lydia. Niki kintu ushaka yuko turaba kuri Lydia, malgré business yiwe, ariko yarayihagarika kubwo gushaka Imana. Just iyumvira ico kintu. Aha bari i Filipi nta migenzo y'Abayahudi hari. Ntabwo ari imigenzo y'Abayahudi, kuko i Yerusalemu no mu Bayuda iyo hageze ku isabato barahagarikaga vyose, amamagazini akugagwa, bagashiraho amakadena. Kandi nibaza yuko uwageragezaga gukora ku munsi w'isabato, amategeko yaramutsinda, uyu muntu akabihanirwa seriousement. Ariko Lydia ari ahantu mu mico y'abantu batandukanye n'Abayahudi, atategeko na rimwe rishobora kumubuza kwinjiza igiceri ciwe kwa Mungu canke ku isabato. Kandi abantu bo muri iyo mico atakintu na kimwe kibabuza kuja gusuma kwa Mungu canke ku isabato. Ariko naho uraza bamata ngo unajua we bakiria njo siku ya bakiria hii. Aba businessman barazi igihe c'abakiria, barakizi, barazi ryari business bishushe. Ariko reka ndakubwire, Lydia yarugara. Juste nshaka yuko murabika ikintu, sinzi nimba muruko murabona ikintu ndiko ndabona. Abagabo bose banse kuja gusenga kuko ni umunsi wa business, ni umunsi w'isoko. Abantu baruguru muravyumva ivyo. Ni umunsi wa business. Mushije uyu munsi ndahushije. Lydia akugara kubw'impamvu zo gushaka Imana. Iyo umuntu ashaka Imana yamabona karyo kuko ngene aba mu kibanza Imana ishaka kumugenderera. Iyo umuntu ashaka Imana yamari araronka karyo, reka ndakubwire, ntaco bitwaye situation ushobora kuburimo yose ukunda Imana. Kandi reka ndakubwire, hariho n'ikindi kintu kenshi tudatahura.
rimwe hariho sosiyete y'abahindi ngaha mu Burundi icura ivyuma, ikora amaferabeton, murabizi, hariho abazizi. Bagira bampakazi, hanyuma turiko turapanga uko ngene nzokorana nabo, bambwira ati uzoja utangura akazi saa moya uheza akazi saa 12 zo ku mugoroba, hama uzokora igihe cyose kwa gatandatu uruhuke, kwa Mungu tuza gukora. Reka ndakubwire, iyo uzi yuko ufise famiye uri kuriruka hirya no hino kugira ngo ugire icyo uyimariye kandi bikakubiza icuya, iyo ni opportunity. Ariko nanje ndavuga nti impamvu imwe ntashobora kwemera aka kazi nuko hari ikintu kidashobora kuramplasa ikintu cy'agaciro ku buzima bwanje. Munyumve neza, simvuza yuko umuntu adashobora gusenga kwa gatandatu, kandi simvuza yuko usenze kwa gatandatu Imana itaza kukumva, kandi simvuza yuko iyo usenze kwa gatandatu nuko uri umu-adventiste, kuko ibihugu by'Abarabu basenga kwa gatanu kandi atari abisilamu, ari abakristo. Ivyo ntibibagira abisilamu kuko basenze kwa gatanu. Okay? Ndazi yuko Imana, ariko reka ndakubwire ikintu cyose, kuko iyo wamenyereye ikintu hanyuma agaca haza ikintu kikubuza gusenga kwa Mungu, ndakubwiye ko no kwa gatandatu nosanze ntariko ndasenga, none agiye kurondera aho basengera kwa gatandatu kwa ngo nsenge. Alors ndavuga nti kubwiyo mpamvu ndemeye guheba ibintu bisa nkaho ari by'agaciro mu maso yanje, kubw'ikibirengeye kimwe ndarondera Imana. Kandi kurondera kwanje Imana hari ikintu rimwe na rimwe shobora gusanga natakaje mu buzima bwanje, ariko reka ndakubwire yuko Imana yacu niyo kwizigirwa, n'ivyo twatakaje iraza ukunge nibidusubiza. Imana izokwama yiyaranja kugira ngo igirire neza umuntu vy'ukuri mu mutima wiwe, ariko arayirondera, ariko arayishaka. Mu gitabo c'Imigani igice ca 10 na kangahe, igice c'8:17 havuga ngo nkunda abankunda, kandi babandi bandondera ubudahumeka, babandi imitima yabo ishaka jewe, abangaba bazombona. Reka ndakubwire yuko umuntu ashaka Imana yamafise ukungene aba mu kibanza cyo kumva Imana ivugana nawe, kandi Imana iramwihishurira. Mvuge gatoya kandi ikindi kintu kuri Lydia, ijambo ry'Imana ngo yari mu Kirundi avuga ngo yari umuntu yubaha Imana, siko? Mu Cyongereza bavuga ngo she was a worshipper, yari umuntu ahimbaza Imana. Okay, iryo jambo guhimbaza twarivuga ni ijambo ryo gusenga Imana, ni ijambo ryo guha Imana icubahiro, ni ijambo ryo kubaha Imana. Ariko hari ikintu kimwe nshaka yuko dutahura ngaha, nuko Lydia avugwa gutyo bihwanye n'ukungene mu mutima wiwe yari yiyemeje gukurikiza amategeko y'Imana nk'uko isezerano rya kera ribimuhamagarira kubikora. Lydia yari yagerageje kubaho nk'uko yari asanzwe azi uko ijambo ry'Imana rivuga mu isezerano rya kera, kandi akavyitondera, akavyubahiriza mu buryo n'abamubonaga bose bavuga ngo uyu muntu arubaha Imana. Ariko hari ikintu kimwe shaka yuko mubona ngaha, ni gute umuntu yubaha Imana, Imana imurungikiye abantu baza kumubwira ijambo ry'Imana. Reka ndakubwire, Imana irazi imitima yacu nimba tuyirondera vy'ukuri. Iyo tuyirondera vy'ukuri, Imana idushira mu kibanza aho tuba expose ku kuri. Imana izokwama yiyaranja ube mu kibanza aho uzokumva ukuri nimba uyirondera vy'ukuri. Lydia yarasanzwe azwi, ariko Imana kuko yari imuzi irungika abantu kugira ngo baze kumwereka ukuri, rero kugira ngo ashobore guhagarara mu kibanza ashobora guhagararamo. Ikibazo niki, bivanye n'amategeko y'Abayahudi, Lydia yarasenga cyane,
Lidiya yarakora ibikorwa byiza cyane. Lidiya yari umwizigirwa ku mashikanwa yiwe n'ibigira 10 cyane. Yarabikora. Ariko reka ndakubwire yuko ivyo vyose ntibishobora gutuma umuntu ashobora kunywana, ashobora kuba reconcilié n'Imana. Ibikorwa byacu vyiza vyose, ugusenga kwacu, ukuba umunyeshengero mwiza azwi, abantu bose bashimira ibikorwa vyiwe, ukuba umuvugabutumwa, ukuba umuririmbyi, ukuba umusenzi, ukuba iki n'iki, naco bikora kugira ngo bihindure umuntu, bimukuraho yarari, bimuzane mu kibanza cyo kunywana n'Imana. Niyo mpamvu Imana izigikwiriye yarungitse abantu kugira ngo aba bantu bashobore kuza bagaragaze igikorwa Imana yakoze cyonyine gishobora gutuma ubuzima bw'umuntu bujya mu rutonde. Ivyo nari namaze kuvuga imbere gatoya. Igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba kubwo gucungura abari mu isi. Igihe Lidiya yumvise ubutumwa bwiza, Lidiya aremera kwizera Yesu, ubuzima bwiwe burahinduka. Imana yugurura umutima wiwe. Shaka yuko muraba gatoya mu gice cya 10 mu vyakozwe n'intumwa, inkuru y'umugabo yitwa Korneliyo. Mushake muhandika ariko ntitwasoma. Korneliyo yari umunyamahanga, yari umutaliyano, yari umusirikare, umugabisha w'ingabo 100, kandi yari umuntu akomeye. Naho atari umuyahudi, yemera kwinjira mu idini ry'abayahudi, atangura gukora ibintu byose yari asanzwe azi yuko idini ry'abayahudi rihamagarira abantu gukora. Arabikora neza neza, arashimwa n'abantu, abantu bose baramushima. Ariko ikintu kimwe nshaka yuko mubona niki, nuko sincerite, ukuri k'umutima wiwe kwatumye Imana igira icikoze. Uri kurasoma wumva ngo amashikanwa yawe, ibikorwa vyawe vyiza, ibiki vyose vyibutswe n'Imana. Ni nkaho umengo ivyo yakoze hari ico vyakoze ku Mana. Ariko reka ndakubwire yuko Imana yaravye ukuri kuri mu mutima wiwe, abati uyu muntu uko kuntu andondera akagerageza kubaho nk'uko nifuzaga yuko abaho, uburyo bumwe bushobora kumuhuza nanje bugatuma ivyo akora bigira ico bimaze, nuko amenya ukuri yuko igihuza umuntu nanje atari ivyo we akora, atari ico jewe nakoze muri Yesu Kristo ku musaraba. Ukora ibikorwa vyiza, urasenga, ugira iki? Reka ndakubwire, ni vyiza ariko sivyo bituma uri w'agaciro imbere y'Imana. Imana kubera yuko igukunda kandi kubera yuko kwitwararitse, niyo mpamvu yarungitse Yesu Kristo kugira ngo gucungure. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nigiye gusa umuntu yizeye ashobora gusubira kunywana n'Imana. Kandi nigiye gusa umuntu yizeye yamaze kunywana n'Imana. Iki cete cya 2 Paulo yandikiye Abikorinto mu gice cya 5, ibice bibiri bivuga kuri ibintu bibiri. Hamwe bavuga ku vyerekeye muri Yesu Kristo ivya kera vyararenganye, ubu vyose bishitse bishasha, kubera ko Imana muri Yesu Kristo yaratwiyunze nayo. Dieu s'est réconcilié avec nous. Imana yari yunze natwe, Imana yari inywanishije natwe muri Yesu Kristo. Ariko usubiye gato y'inyuma ku murongo wa 14 havuga ikindi kintu. Umurongo wa 14 n'uwa 15 avuga ngo urukundo rw'Imana ruratugobera. Niyo mpamvu kuko tuzi yuko hariho uwadupfiriye, uwo yadupfiriye natwe turiho rero, kuko uno munsi twaramaze kunywana n'Imana, kuko uno munsi dufise ubugingo buva ku Mana, kuko uno munsi hari ubundi bugingo bushasha dufise muri twebwe, atahandi buva atari ubugingo Imana ubwayo izana muri twebwe igihe twizeye Yesu Kristo. Niyo mpamvu twebwe abariho duhitamo kutabaho turondera ibitunezereza, turondera ibituryohera twebwe, ahubwo turondera kunezereza uwadupfiriye akanatuzukira. Mu yindi mvugo
turondera kubaho ubuzima yaduhaye, kuko igishobora kumunezereza ni ubuzima yaduhaye, igishobora kumuhimbara ni ubuzima yaduhaye, igishobora gusatisfeza umutima wiwe ni ubuzima yaduhaye. Ntabwo ari ubuzima bwanjye, ntabwo ari jewe kugerageza guhimbara Imana, ahubwo ni Kristo yahimbaye Imana, jewe nkabaho ubwo buzima Kristo yampaye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibi umuntu avyakira mu kwizera gusa. Mumbabarire ndangiriza kuri iki kintu. Nshaka yuko turaba inyifato ya Lydia nyuma yo kuba expose ku butumwa bwiza, ni nyuma yo kwizera kureponda kuri uwo muhamagaro w'Imana. Ku murongo wa 15 havuze ngo amaze kubatizanywa nabo mu nzu yiwe bose, siko? Amaze kubatizanywa nabo mu nzu yiwe bose. Icyo Imana ikoze muri twebwe, iyo twamaze gutahura igikorwa Imana yakoze muri twebwe, umwitwarariko wa mbere ni imiryango yacu. Yesu ashimwe cyane. Lydia hano ntabwo batubwira yuko yari ari kumwe n'abana, kuko umugabo we siho yari ari, siko se? Umugabo yari absent, abana ntabwo bavugwamo. Kandi ikindi kintu, Lydia ntiyari umupfakazi, kuko Bibiliya iyo hari umupfakazi ivuga ngo yari umupfakazi. Okay? Ntiyari umupfakazi, yari afise umuryango, yari afise umugabo n'abana. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko naho batatubwira vyafashe igihe kingana gute, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo we yarabatizanywe nabo mu nzu yiwe. Mu yindi mvugo, icyo Imana yakoze mu buzima bwiwe yagiye kugipartaja nabo mu muryango wiwe, kuko yatahuye yuko hari igikorwa kidasanzwe Imana yakoze kugaba ari mu isi bose, kandi yuko umuryango wiwe ukwiye kugiparticipamo. Arabashira intahe icyo Imana yakoze mu buzima bwabo. Bene data, reka ndakubwire yuko abantu ba mbere bakeneye kumva icyo Imana yakoze mu buzima bwawe ni famiye yawe. Ni famiye yawe. Famiye yawe nibo ba mbere bakwiye kumva icyo Imana ikora mu buzima bwawe, kuko aba bantu bashitse ahantu bakizwa bose barabatizwa, famiye yose. Sinzi vyashafashe igihe kingana gute, ariko icyo mbona niki nuko Lydia icyo yakiriye yaramenye ukungera gipartaja nabo mu muryango wiwe. Ibi niko vyanabaye no kuri Cornelio wundi nari ndiko ndavuga. Cornelio ivyamubayeko amaze gutuma ko Petero, ijambo ry'Imana rivuga ngo ahamagara famiye yiwe yose, ahamagara n'abagenzi biwe kugira ngo bose baze barindirire hamwe Petero niyashika ababwire icyo Imana ishaka yuko bamenya. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu yatahuye ivyiza yaronse biva ku Mana, abisangiza n'umuryango wiwe. Kuko reka ndakubwire, binaniye kungenda bivuga mu Kirundi, ariko reka ndabivuge gutyo nyine. Umuryango ufise amagara meza utuma n'ishengero rigira amagara meza. Kandi iyo umuryango ufise amagara meza, umeze neza, n'igihugu kirakira. Yesu ashimwe cyane. Impinduka dushaka kubona mu gihugu cyacu, reka ndakubwire yuko ni twebwe twamenye igikorwa Imana yakoze, tubizana kwanza mu miryango yacu. Umuntu umwe yavuze ngo nimba ushaka guhindura isi, tangura guhindura umuntu. Yavuze muri ubu buryo, niba washaka guhindura isi, hindura kwanza kontina, kuko kugira ngo ushikire amakontina yose ari mu isi, hariho kontina imwe urimo. Kandi mbere yuko uhindura kontina urimo, hariho igihugu urimo, tangura guhindura igihugu urimo. Kandi mbere yuko uhindura igihugu urimo, hariho igisagara urimo, tangurira mu gisagara urimo. Kandi mbere yuko utangurira mu gisagara urimo, tangurira mu ikartier urimo. Aho kandi mbere yuko utangurira mu ikartier urimo, tangurira muri famiye urimo. Ariko kandi mbere yuko unatangura muri famiye urimo, tangurira guhindura umuntu umwe ari wewe.
kuko ntushobora guhindura famiye yawe wowe ubwawe utarahinduka. Rero famiye yawe itanahindutse ntiwitege guhindura quartier. Uco uvuga rero igihugu cyose. Kandi naha rero ibintu byose vyononekarira nuko dushaka kuba abantu bahindura amahanga tudashatse guhindura kwanza aho duherereye. Ariko urazi nabonye yuko impamvu bidakunda ko tunahindura aho biherereye, kandi impamvu twiruka guhindura hariya kure nuko twase guhinduka kugira abo turi kumwe baraturaba bati we acha kwanza bufarsera. Bati aba bantu ntibanyemerera ko nanipinga acha sasa nende kure mbali. Naho nyene tangurira kuri wa muntu umwe wewe. Yesu ashimwe cyane. Lydia afata icimana yakoze mu buzima bwiwe agipartaja n'abandi bo mu muryango wiwe. Umuryango we wose urakizwa. Wahanyene muri iki gice cya 16 hari umugabo geolier umukuru w'ibihorero. Uyu mugabo w'umukuru w'ibohero nawe nyene amaze kubona icimana yakoze ku buzima bwiwe abijana mu muryango wiwe. Iryo joro nyene we n'umuryango wiwe bose barizera Yesu, bose barakizwa. Yesu ashimwe cyane. Rimwe Yesu yabohoye muri Mariko igice cya 5, Yesu yabohoye umugabo yararimo amadayimoni menshi. Nyamugabo aramubwira ati reka je ndagukurikira aho ugiye hose kameme, umva hariho succès iyo turi muri evangelisation. Yesu amubwira ati yasubira kwanza hari iwanyu, genda bari abantu biwanyu bamenye icimana yagize gute yagukoreye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bene data, imiryango yacu ni y'agaciro imbere y'Imana. Niyo mpamvu dukwiye kwiyitwararika uburyo tubana nayo, uburyo tubana n'abandi, uburyo imigenderanire dufitanye n'abandi, inyifato dufite imbere y'abandi bantu. Icyo ubivye nicyo uzogira gute uzokwimbura. Nimba ukunda umuryango wawe ukawihanganira, ukawusengera, ukawugaragariza urukundo, reka ndakubwire naho uzotangura kubona ivyo vyamwa. Ariko hari ikindi kintu rero nshaka ndababwire kumbure mutaba mushaka kumva. Iyo uri partage, iyo uri kurabwira abandi icimana yakoze mu buzima bwawe, abantu barakumenya, abantu bamenya aho baguklasa. Reka ndakubwira yuko hariho ibintu abantu bakwirindako, hariho amajambo abantu badapfa kukubwira, hariho ibintu abantu badapfa gukora imbere yawe kuko amaze kubabwira icurico. Ariko kandi ntibigarukira aho gusa, hariho n'igihe abantu bakugwanya, hariho n'igihe abantu baguta, hariho n'igihe abantu bakubera abansi kubw'ico wabaye cyo ukabereka ico wabaye cyo. Kandi abantu bakanategura uburyo bwo kukugirira nabi kuco wabaye cyo. Ariko reka ndakubwire ni ikiri ngombwa ni cyakoretse mu buzima bwawe. Icya kabiri nuko abantu bamenye urukundo Imana yagukunze, yuko ari rwa rundi nyene bakunda nabo nyene, kandi urwo rukundo rugaragara biciye muri wowe. Ukunge n'ubakunda, ukunge n'ubihanganira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka ndakubwira yuko ibi bitebuke uko biba biri kose umuntu yimbura ico yabivye. Imiryango yacu izosa nico twayiteragiyemo. Nimba dushaka urukundo mu miryango yacu, nitwege duhamagariwe gukunda abo mu miryango yacu, naho kumbure umengo mu buryo bufatika atarukundo ba expose bagaragaza, naho umengo batareponda ku rukundo tubakunze, kubihanganira, kubasengera, kubatahura n'igihe byabananiye, n'igihe ari babi. Yesu ashimwe cyane. Lydia yabonye umwimbu, ntazi igihe byafashe, ariko yarabonye umwimbu w'icyo yakoze bivanye n'icimana yakoze mu buzima bwiwe. Naha rero icimana yakoze mu buzima bwacu nicyo gifise ubushobozi bwo kuzana impinduka aho duherereye. Yesu ashimwe cyane. Kuko n'ubuzima Imana ishira muri twebwe ntabwo ari byo twebwe twigira. Icimana yakoze muri twebwe nico natwe dusangiza abandi. Amen. Hirya y'ibi bintu Lydia yakoze
ubuzima bwa Lidiya buherahezwa muri iki gice buvugwa nk'umuntu yaciye yakira abakozi b'Imana mu nzu yiwe. Munyumve neza, mbere hari ibikorwa byiza yakoraga cyane. Eske ivyo bikorwa byiza ntacyo byari bimaze? Byari bifise icyo bimaze, ariko reka ndakubwira yuko imbere y'Imana ibikorwa byiza byose sivyo bidukalifya imbere yayo keretse icyo Yesu yakoze. Ariko info umuntu ari kalifya imbere y'Imana, ibikorwa byiza birakurikira. Yesu ashimwe cyane. Icyo Imana yakoze muri twebwe gituma tubaho ubuzima runaka kugira ngo abantu bamenye ubwo rukundo Imana yadukunze. Lidiya yaratahuye yuko kuba yarakijijwe ashobora kubaho rero ari umugisha n'imfashanyo ku bandi bantu. Utanga udatanga, ivyo ukora vyose ntacyo, reka mbivuge muri ubu buryo. Turashobora gutanga kuko tuzi ko gutanga kuzana umugisha, ariko reka ndakubwire yuko watahura yuko muri Yesu Kristo waramaze guhezagirwa uratanga. Ntutangishwa no kurondera umugisha, ahubwo kuko uzi yuko wahezagiwe. Kandi ijambo ry'Imana rigenda ribivuga kenshi yuko uwo mutima utanga jewe nzorushiriza kuwuvomerera, nzorushiriza kuwuhezagira kugira ngo uwo mutima urushirize gukora ivyo uri kurakora. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibikorwa vyiza Lidiya atanguye kwerekana cette fois-ci ntabwo ari vyo kugira ngo Imana igire icyo ikora ku buzima bwiwe, ariko nuko Imana yaramaze gukora ku buzima bwiwe nawe atanguye kuba umugisha ku bandi. Mbivuge kandi muri ubu buryo, Lidiya kumbure yari afise uburyo bwo kwakira aba bakozi b'Imana uko banganaga kose, kuko ntiyari umwe ntibari babiri, bari barenze batatu. Mu mutwe wanje nibwira yuko bari bane, kuko ndaharura Luka, nkaharura Paulo, nkaharura Timoteyo, nkaharura na Sila. Nimba hari abandi sinzi, ariko ntivyoroshe kwakira abantu bane mu kiringo utazi ngo bari iwawe ubafata nshaje muri vyose. Ntivyoroshe, ariko reka ndakubwire yuko kuba yarafise ubwo buryo byaramushoboje gukora ivyo muri ubwo buryo. Ariko reka ndakubwire yuko kuba umugisha ku bantu ntibihagaze gusa ku buryo bwinshi, kuko n'uburyo bukeya bwose umuntu afise hari ukungene ashobora kubikoresha mu buryo bw'uko ubuzima bwe bucika umugisha ku bandi bantu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntibihagaze ku buryo umuntu aba afise, bihagaze ku mutima umuntu aba afise. Uwo mutima niwo Imana irushiriza gusuka ku mugisha wayo. Ikintu Lidiya yakoze kigaragara muri iki gitabo, uri kurasoma mu gice cya 4 uhereye ku murongo wa 14 mu gitabo cy'Abifilipi, ukanasoma mu cete cya 2 Paulo yandikiye abikorinto mu gice cya 18, ubona yuko iki kintu Abifilipi bakoze kitagarukiye nga. Iki kintu Lidiya yakoze cyabaye nk'ikintu kidometse ishengero ry'i Makedoniya mu buryo bubiri. Uburyo bwo gushigikira igikorwa cy'Imana mu buryo bwabo. Paulo yarafashwe mu mugongo n'ishengero ry'i Filipi mu kujya kuvuga ubutumwa hirya no hino. Avuga kenshi afati ngo Tesalonike niyo kapitale y'i Makedoniya. Filipi cyari ikindi gisagara, naho cyabonekaga yuko ari gisagara gikomeye, ariko kapitale y'i Makedoniya yari Tesalonike. Paulo avuye i Filipi agiye Tesalonike, uburyo bwamujyanyeyo bwavuye mu Bifilipi. Ubuzima yabayeho ari Tesalonike, barabi Filipi bamufashe ku mugongo. Abantu bize gushigikira igikorwa cy'Imana kubw'iyi mpamvu imwe, kuki Imana yakoze mu buzima bwabo. Apana kugira ngo bemerwe n'Imana, apana kugira ngo bashake umugisha w'Imana, ariko kuko bari bazi yuko Imana yarabihejeje byose. Rero natwe durashobora guparticipa mu Imana iri kwirakora
mu gukoresha uburyo bwacu, mu gutanga amafaranga yacu, mu gutanga igiceri cyacu, mu gutanga umwanya wacu, mu gutanga ingufu zacu, mu gutanga kubw'igikorwa cy'Imana. Icya kabiri nivyo Paulo avuga mu cyete yandikiye abikorinto, mu kiriya cyete cya kabiri. Avuga kandi ngo igihe cyose nari ndi ngaha i Korinto iwanyu, uburyo bwambeshejeho ni jewe nakoraga, naho vyandushaga narakora kugira ngo bikunde nibesheho mvuga ubutumwa atakintu na kimwe shobora kubagoza. Ariko kandi ishengero ry'Ifilipi kure cyane yaho mwebwe muri, kandi ariko aravuga mu kiriya gice cy'umunani avuga ngo nta nubwo bari batunze nk'uko mwebwe mutunze. Mu yindi vugo, ivyo ishengero rya Filipi ryakoraga ntivyari bihagaze ku butunzi, byari bihagaze ku mutima. Kuko aravuga ngo bari yihaye Imana, baratwihereza natwe, niyo mpamvu batanze kuko ngo bashigikira igikorwa ndiko ndakora no kubabwira ubutumwa mwebwe abanyakorinto. Aheraheza avuga ikindi kintu gikomeye ngo kubw'iyo mpamvu ngo ab'Ifilipi bagumye banyinginga turakeneye yuko duha permission. Reka ndakubwira iyo permission umuntu wese arayifise, ntabwo ari Paulo ayitanga kuko twarayihawe. Duhe permission natwe twifatanye n'abera abandi bose gutabara ishengero ry'i Yerusalemu riri mu ngorane, riri mu bibazo, riri mu bukene. Igikorwa Lydia yakoze nticyagarukiye aho, cyarashishikaye aho abana b'Imana ishengero ry'Ifilipi ryatanguye rigizwe n'abadamu gusa, ariko rikura rirakomera ricika ishengero rikomeye mu buryo iyo hari ubumvaga mwene data wundi ahantu runaka ari mu ngorane, ari mu kibazo, ishengero ryarisopaga, naho mu buryo buboneka ryagaragaraga nkaho riri mu bukene, hari ingorane. Reka ndakubwira ni imvugo nyene dufise yacu y'abana, urazi muri ivyo muri iki gihe bana ubukene buratwishe bana, ni hatari. Reka ndakubwire mu bukene bwabo, Paulo arabivuga neza, mu bukene bwabo baratanze kugira ngo bene data bari mu ngorane i Yerusalemu batabarwe. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwire mwene data, iki ni ingaruka y'igikorwa Imana yakoze mu buzima bw'abantu b'Ifilipi. Nimba uri ngaha ukaba uzi yuko warizeye Yesu Kristo mu buzima bwawe, menya yuko hari ubuzima bw'Imana muri wowe. Ubwo buzima bw'Imana burashaka kugukoresha odela y'ivyo amaso yacu atwereka. Amalogike, ibintu bitahurika mu bwenge bishobora kutubwira yuko ibintu bisanzwe bikorwa gutya, ariko kubw'urukundo rw'Imana umuntu aranakora birenze uko abantu bari bazi yuko umuntu ashobora kugeza mu rugezo runaka. Ariko kandi ikindi kintu nshaka kurangiriza ko niki, nimba uzi yuko uri ngaha hirya yuko usengera muri Life Center cyangwa ahandi, hirya y'ibikorwa bitandukanye usanzwe ukora, nimba uri ngaha ukaba uzi yuko utarafata ingingo yo kwizera Yesu mu buzima bwawe, menya yuko umwitwarariko w'Imana nuko uba reconcilié nayo. Yaramaze kubikora, niyo mpamvu iba yakuzanye mu kibanza aho bumva urukundo rwayo rwagaragariye mu gikorwa Yesu yakoze, kugira ngo mu kumwizera biguheshe gucika umwana w'Imana. Amen. Washa kunyemerera dusenge. Washa guhaguruka. Shaka yuko dusenga. Reka ndagusabe ntusohoke tutaraheza gusenga. Ariko ndashaka yuko umviriza, apana gusenga uvuga ngo Mana ngo mpa ubwo buzima, ubwo bugingo yarabuguhaye, urabufise muri wewe. Ubwo bugingo buri muri wewe, nta mpamvu yo kubusaba. Muri Kristo Yesu, nimba warizeye Yesu, ubwo buzima urabufise muri wewe. Ahubwo ni Imana nshoboza kugira ngo nshobore kugaragaza ubugingo wampaye, nshobore kugaragaza ubugingo wampaye kugira ngo abantu baronke umugisha wawe
biciye muri jewe. Icya mbere bamenye uriwe biciye mu cyo wakoze mu buzima bwanje, ariko kandi binabaye ngombwa igihe cyose mpamagariwe kuba umugisha ku bandi bantu mu buryo bufatika, shobore kuba umugisha. Nagusabye uhaguruke. Haleluya. Washaka kunyemerera uduze ibiganza vyawe utangure kwisengera. Washaka kuduza ibiganza vyawe utangure kwisengera. Aho kandi nimba uri no ngaha ukabuzi yuko utarizera Yesu, aka n'akaryo kawe. Urashobora kuvuga ati mwami Yesu, ndakwizeye. Waje upfa ku musaraba kugira ngo unkize uncungure, ukureho ibyaha byanje byose. Urashobora kuvugana n'Imana. Urashobora kubwira Imana. Urashobora kubwira Imana. Haleluya. Urashobora kubibwira Imana. Data, nicyo twifuza, nicyo dushaka. Mwami, kuri wa wundi atarakumenya, kugira ngo ubuntu bwawe mwami bumumurikire, mwami ashobore kugendererwa nawe. Mwami, uko wamushize mu kibanza waba expose mwami ku rukundo rwawe, n'ukungene umwitwararitse, n'ukungene ushaka yuko amenya igikorwa wakoze ku buzima bwiwe. Ndasenze kugira ngo umwami umugirire neza. Nsengera mwami umwe wese hagati yacu, twese mwami, kubw'igikorwa wakoze muri twebwe, aho wazanye ubuzima bwawe muri twebwe, igihe watwihekonsilia nawe mwami muri Kristo Yesu. Reka ufashe umuntu wese mwami kubona impinduka iza mu buzima bwiwe. Iyo mpinduka mwami bera umuco abari mu mwiza aho hanze, kuko warabikoze, waragikoze ico gikorwa mwami. Twege tukirimo nk'igikorwa mwami cyakoretse, ariko kandi turakeneye ko kigaragarira abandi mwami. Sengera ishengero ryawe mwami ricike nk'iri shengero ry'i Filipi mwami, ishengero ryaranzwe n'umutima wo gutanga, nyuma yo kwitanga ubwaryo rikwihereza mwami, ryaranatanga uburyo bwaryo kugira ngo mwami icyo ushaka gukora bikunde gikoreke. Baba bakowekazi, baba bakorana nawe we mwami mu murima wawe, maze umwimbu ugenda ugaragara hirya no hino. Abantu bumva ubutumwa bwiza, ariko kandi n'abari mu ngorane n'ibibazo baratabarwa. Ndasengera ishengero ryawe mwami muri kino gitondo. Ndasengera ubwoko bwawe muri kino gitondo, kugira ngo mwami abana bawe ubu bube uburyo bumwe bwo kugaragaza ubuzima wazanye muri twebwe, aho mu kuguhimbaza kwacu, aho mu kugutazira kwacu, uburyo bwacu buparticipe mwami mu byo uri kurakora. Shimirwa umuntu wese mwami, turagushimiye igikorwa wakoze kandi ukiri kurakora umunsi ku munsi ku bwacu. Mu izina ryawe ugera mwami Yesu turasenze dushima. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kuko ari wewe
amen